iyo amategeko adashizwe imbere mu bintu vyose, iyo itunga ry'igihugu ridakingiwe, usanga ivyo turiko turakora vyose bidashobora gutera imbere. Ni naco gituma mbere twavuze yuko mw'iyi ntumbero umukuru w'igihugu yihaye iyi twise vision 2040 uko igihugu coba kiriko kiraja mu iterambere, hanyuma vision 2060 igihugu kizoba camaze gushika mu iterambere. Vyose rero birafatanye, ntibishoboka yuko iyo vision iryo yerekwa umukuru w'igihugu yagize ko rishobora kuja mu ngiro igihe ibijanye no gusonera ubutunzi bw'igihugu bitagiye imbere, kandi ababisonera ba mbere nabo bantu baje kubikingira. Mu ngingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro, iyo ngingo ivuga yuko itunga ry'igihugu ari ntakomwakomwa, itunga ry'igihugu rigomba kubahirizwa. Hanyuma bagaca bavuga bati mu gace kayo ka kabiri k'iyo ngingo, itunga ry'igihugu umunyagihugu wese afise itegeko ryo kurikingira, uryononye wese agomba kubibazwa, kandi umunyagihugu wese agomba kugiramwo uruhara. Mugabo ntibisigura yuko inzego z'igihugu zitaba zifise uruhara, nizo zifise uruhara rwa mbere. Arico gituma twese tugomba guhamagarirwa kugira ngo dushobore gukingira itunga ry'igihugu. Leta murabona ko yashizeho tuko turavuga mu byo kubahiriza amategeko. Leta yarashizeho bita mu maferuje, aya matara arekurira abantu ko bagenda, ahandi kabarekurira ko akababuza ko bandanya bahagarara feruje. Usanga hari abantu mengo ayo mategeko ntabaraba. Abo bantu bari migwi itatu cyane cyane, naho nabandi barimo abantu bitwa ngo n'abantu batwara amamodoka atwara abantu, no kuvuga kwasiteri n'amabus, amataxi. Hariho bamwe twita ngo nabakuru, bamwe mugabo si bose. Hariho abakuru usanga umega ibintu byo kubahiriza itegeko wawe ntibibaho. Ivyo bintu rero tutumvise yuko twese duhamagarirwa kusonera ibi vy'igihugu, ntibidushobora gutera imbere na gato. Amategeko arahari, twese turabizi ko ahari, naho adakurikizwa amwe. Mugabo amategeko asumba yandi tugomba kubahiriza twese. Ni nk'iri tegeko rijanye nico no kwita kugwanya igiturire. La primauté no kuvuga amategeko aba hejuru, abantu abari bo bose bakaba hasi. Uwo ari we wese aba hasi, amategeko aba hejuru. Nico kintu twita la primauté du droit. Hanyuma le respect de la chose publique, no kuvuga ko ikintu cyose cy'igihugu gomba gusonerwa. Ivyo byose amategeko arafite ingenda bitegekanya, uhereye kugeza nshingiro ukaja ku mategeko yanda yakomoka ko nk'iryo tegeko maje kuvuga ryo kugwanya ibiturire, itegeko ryo bijanye n'ijyamasoko ya leta, rya tegeko bita l'action récursoire, n'ayandi mategeko menshi. Amategeko ratubari turako turavuga n'amategeko yo mwibarabara, code de la route. None ivyo bidashobora kubahirizwa, wumva bizogenda gute? Ibwizwa shingiro riravuga yuko mu mezi 3 imbere yuko itegeko ritogwa rigenga amafaranga leta ikoresha, rigomba kuba ryagiye mu nama nshinga amateka. Hanyuma itegeko ritogwa siriba de principe budgetaire, no kuvuga sinzi ibintu ngenderwa ko bikomeye bigenga amafaranga ya leta. Mw'ivyo bintu hari ndikamvuga nk'ibintu bibiri canke bitatu. Hari ico bita l'unicité budgétaire. L'unicité budgétaire ni principe ivuga yuko amafaranga yose yegeranijwe agomba kuja mu itegeko rya leta ikoresha. I principe ya kabiri nico bita la sincérité budgétaire. La sincérité budgétaire no kuvuga yuko ibintu biri mu iryo tegeko rya leta rigomba kuba biri sincere, biri mu vy'ukuri, atakintu c'ikinyoma kirimwo. Muravye umukuru w'igihugu intumbero arimwo, ibintu vyari vyarazamye cyane. Mugabo uravye intumbero umukuru w'igihugu arimwo, nibaza ko twese dushiramutse dushizemo ingufu tukaterera, nibaza ko bishobora gushika kure. Aho niho hantu rero twiyumvira yuko ibi by'uburyo murabizi, uburyo kugira ngo buboneke nuko amafaranga banza kuronderwa, ico twita la production. Ata production, ata mwimbu uri kuraduzwa ntibeza ngo bikunde. Mugabe ico twita les valeurs, ama valeurs ni ikintu gikomeye ku muntu. Umuntu ashobora kwemera kurara ubusa, mugabo kugira ngo akingire ico bita ama valeurs, akingire ubuntu rero burya buratandukanye nico twita ingene umuntu yifashe. Uteza imbere imico myiza,
umuntu yumve yuko agiye gutwara abandi guserukira abandi abayironse ibanga rikomeye rituma abantu bose bagomba kumubahiriza mugabo atari uko bizogora rero nicyo gituma mwese abantu bose ndabahamagarira gukurikira iyi ntumbero umukuru w'igihugu yashizeho ituma abantu bose bumva yuko bagomba gufasha no gukingira itunga ry'igihugu murumva rero hari ibibazo byinshi tugomba gutorera umuti mu bijyanye n'amategeko ku buryo leta igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu nk'uko twari tuvuga la primauté du droit amateka aje hejuru abantu baje hasi uko bari kose igihugu kidashize imbere amategeko ndakubwije ukuri n'iyi migambi turiko turavuga umukuru w'igihugu yashize imbere kandi myiza cyane twese dushigikiye ntizoshoboka igihe la primauté du droit itagiye imbere